Ange Princia just sinashimye kukivugira ngaha ko nubwo nokivugira ngaha ndazi ntiwanyemera ariko nashatse nyenda kubwira umugore sinokwemerera kandi ntare waramubwiye yuko irana ikintu cyo nyene umuntu atokwemerera urukundo nibyo nzi yuko abantu benshi bakunda kwa muga nanje nashatse ndakubwira umugore nta kibazo je kira ngo aguranwe ngeje uri serious none tawareka sindakwishire kugira nsarishe gusa ikintu kimwe kubera ko umaze kubona umenga nanje naraburaniwe umaze kubona abahebi yake yiva uko nyene ukivuga ati jewe Prince bikini inyamba cyari nico si ibintu ari gucisha ngaho imbere ya kamera gusa umenye ko ubimbwiye bicenga habisokeye ngaha nuko nyene baje n'ibigi mbenda kubaza ni umuntu yakundangiye yavuze ati Prince kunuku cyane warusanze just umuntu yakundangiye we je aga n'ikindi kintu Prince ya je menye ko ibiba byose muri entertainment badayibona nenda kubwiza ukuri rero inakubwiye ibintu wambwiye biciye mu gutwi bisorukiye mu fone rero bakunzi ba INYISHU Media kuri micro muri kumwe na Ange Princia cameraman nawe ni umukameraman wanje mwaravyumvise ko nifitiye umukameraman wanje yitwa Keve aha rero murabibona nicanye na R9 ngo arankeneye nanje naciye mvuga ati kugira ngo sishure kuba no gambara numvire abakunzi ba INYISHU Media nawe shure kuba no mumvira numvire na ntare wacu cyane navuga ati reka ndamwitwe kugira ngo numve ikintu yoba nkenereye R9 urakomeye fresh jobs are fresh ramusaba kunzi ba INYISHU Media yo hello my people it's your boy Ellen baby the gangster rapper aka the romantic boy aka the king of trap yeah ayo se naya bakunzi ba INYISHU Media ngo uyu R9 namwitavye R9 ntare yambwiye ko unkeneye aranyinginga ati mwitabe R9 kugira ngo ashore kwayo kugira ikintu agukenereye ngaha rero nanje nakwitavye kugira ngo ushore kumbwira ico kintu kugira ngo sinshobore kuba no kugakogendera avuga ati abakozi bo muri INYISHU Media baragayana kura bamubona na commentaire barakunda kuvuga barantutse ngo ndagayana niyo mpamvu nakwitavye ijambo nibwo waduga ku ijambo fresh meze bon asavye meze neza fresh none bahebe yake ni murasubira mutagera kwa secretary bayerekana nawe yaranyase nyene barabibonye yaparasa bakwe uzi kuja kwa bahebe yake akakwangira kaja kuida kakwangira parasa babiri na Sami bose Sami weza yo bararo parasa da bararo oya si Sami ni Iva Ivan sara kwangira nawe ni yaranyase Ivan ndamuzi Ivan je gukundana n'umugore oya rero naye nimbomya hatabomeka shavro bazokuriza bwati parasana canke abona ngararenze abona canke ararenze acha Jacinda ni hatari ibintu by'inkondo byo none nakunda bagerageje basi kwa Sami kwa je mbaza Sami aratekereje Sami ujyaho muri Rukundo TV oya Sami muri Wakala TV Sami Sami ujya sinagerageje kwera urabona bagerageje basi ujyaho muri Rukundo TV basi agana aratinye n'igisasu mani aratinye n'igisasu ararurumba ararurumba naramutinye kuko urinzi bona agiye kwa Sauda nanje agace ziwanyu nce mbona ati ningeso nca mugabo ya wapi ega numva ngo Sauda yaramwansi Sauda niwe yasesa after ne beef urumva nanje yo nemeranga iyo beef yari guci hava emi yo mama yo wemera ndukara kubakira Sami wemera yo mwemerera sinzi kunzira kugenda reka shaire nayine kuntwenza basi ndakorinze reka oya ndizanya bawo bishora gusa je kurira kwe asha nta nibyo kunda fresh yo bandira ujya munsi bahebe yakanya nkiri imbere ya kamera mba nararize mbere urabona ikiganiro yuko nagiye kumugura na parcelle naho nkamubwira ati kugira ndagwico nemere kuyigushikiriza wewe nanje banze usaba ikigongo bakonzi ba INYISHU Media nanje usaba ikigongwe kandi rero sinavuza abivuga uko ku muntu ukama
acabona ararenze nari ndavuga ati renga hari igihe uzorenga n'iwanyu sawa ariko before yaho ariko ari ibisanga byaza gushiki ibisanga bimeze gute byajya amafoto n'ibiki je mana ry'amafoto bijya byaraheze kuko ubu nubwo ajya amafoto nyamba byarashikiye nibaze sinje mukobwa wa mbere ngaha mu Burundi bibaye ni nkuko nanje kandi sindi n'uwanyuma n'abandi bizoza birababako gusa nuko nitahuye ubu nkamenya icondi voilà ani bon ndabizi that's nawe bitakubaye ko hari ko genda zihore n'abandi nyine bari ingurutsi muri iyo minsi yari iheze twavugana barabakoreye ko basha barabakoreye ko barazishira ku mbuga sere nari numbwiye ibyo bintu by'amafoto ca numva menga mu mutwe nyine ndaparanganye ca numva birahindutse mu buzima bwawe donc muri make umutwe umenetse rero ca numva umutwe umenetse ndazi birashika nye abadiaspora nkamwe nanje bumva Belgique kweli jewe mani ndasanzwe nibisanzwe ndibaza anaheze igihe mvuye tuvuga ko ubaza amazi ndwi guco okay ako tuvugishwe Prince mugande wa Belgique wa ndazikoreho babaye no kuga niho wize niho wize birumvikana kandi nino narahize warahize donc wavuye ngacu ja Belgique yego okay ça va courage merci beaucoup kandi azi nubwo bahebe yake nubwo yakwangiye muganda narabonye wacora nk'akazi buri inyishu meza ahubwo nenda kubwire kuba yaranyase ni umengani n'umugisha kandi ikindi nacyo ndakubwire kuba yaranyase nanje fise umuntu Imana yanteguriye kuba ndafise uw'Imana yanteguriye suko nubwo ntarashaka kuba no mubona uku ndizera azoza kandi azoboneka kandi abantu kandi uzosanga abantu benshi bazovuga ati kurikira uwo apana hakugumukurikira abahebi yake kuko hajya ndiko ndaja ngaho imbere y'amakamera nguma mvuga abahebi yake umwanya umwe umenga ndiko ndanimara maze ndiko nditesha agaciro cyane kuko bavuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba nanje kandi wirukira ugusi kugasiga ugusanga kujya ndiko ndakunda abahebi yake ndamwiruka inyuma nanje fise abanyiruka inyuma kandi nabahebi yake nawe ne afise abo yiruka inyuma n'abamwiruka inyuma nanje rero cyo gituma uyu mwanya naritaho kandi fisubusa ko ati wewe rero ngo numana ko ndende muvugane ngora mugaya kwe je ndakubwira icyambere kimwe ntabwo nkangwa ngo uri umuhungu ufite amafaranga sivyo ivyo ni ibintu biri simple bisanzwe kubera ko umuntu amafaranga uzurawe umutima w'umuntu sikuvuga ngo nakayo mamagara gusa niwo mamagara ndeke kukwitaba ndakwitaba kandi gusa ukambira icyumviro cyawe nkakigana namanitse kucumva sivyo nuko rero je mbaye usuvuga ngo ndagayana jewe nayi ndakubwiye numbone bijya bintu byaranshikiye ndi n'umuntu usenga rero niyo mpamvu baratwigisha guca bugufi niyo mpamvu ntegereza umuntu ampamagaye kumwitaba gusa nyine simpaka ibyo bintu rero uyu umuntu akubwiye agupropose ukanka niyo baca bavuga ngo ndagayana gusa siko bimeze okay bakunze abanyishu media jewe uko bamumbwiye je ko namubonye vraiment ndabanye n'umuntu vraiment n'umuntu atekereza n'umuntu ari pose nani bari bakubwiye meze gute je bambwiye ngo uragayana wewe kugira witaba umuntu ingorani nari nibajya abakozi dukorana bazi barakubwira ikintu cyuza nabyo je none ntubizi yuko nanje hajya bamfata ukundi kuntu bishakiye je vraiment ndabizi muga uko bambwiye siko nakubonye uko bakunze abanyishu media je ndamwiboneye vraiment je nkuko nevuze na ntare nkuko nebwira ntare je nawe ko ukunda umuntu ari pose kandi twaganiriye byagenze bien hama niriwe ndacakure niriwe ndacahariye cyo mike no gubwira Prince kandi atari muri kamera oya none warinze ico kintu warinze utuma ntare kugira ngo umbwire yaba ushaka ko tutagicisha imbere y'abakunzi banyishu media kugira bashobore kukimenya wari kumusaba nimero zanje nanje ukandondera nkacanza tukavugana ata kamera twabanje kwaka
ariko nta na kimwe urakimbwira mu gutwi tukigira ibanga nta na Sawa, kimwe ntaco jewe sinokora ngo ce mvuga ngo mpaka ngo bice ku mugaragaro sawa nkuko babishatse je nanje nta kibazo ndashobora kubwira ko kugo icyo kintu ko kinteye amatsiko oya ni kugutera nico gutera amatsiko ariko ikintu kimwe gihari mu kiganiro narabonye muvugana na ntare uvuga ko ufise umuziki mushasha sibyo ucuvuga so ubufasha ukeneye si n'urukundo ukeneye sibyo none ico kintu twovuga ni giki ko wumva si urukundo sinamafaranga sinubufasha ukeneye ico kindi kintu twovuga cyo bari giki bazi Prince sinashimye kukivugira ngaha ko nubwo bakivugira ngaha ndazi ntiwanyemera ariko nashatse nyenda kubwira umugore sinokwemerera kandi nare waramubwiye yuko irana ikintu cyo nyene umuntu atokwemerera urukundo nibyo nzi yuko abantu benshi bakunda kwa muga nanje nashatse ndakubwira umugore nta kibazo je bwira ngo aguranwe ngeje uri serious none tawareka sindakwishire kugira nsarishe gusa ikintu kimwe kubera ko umaze kubona umenga nanje naraburaniwe umaze kubona abahebi yake yiva uko nyene ucivuga ati jewe Prince bikini inyamba cyari nico si ibintu wari gucisha ngaho imbere ya kamera gusa umenye ko ubimbwiye bicenga habisokeye ngaha nuko nyene baje n'ibige mbenda kubaza ni umuntu yakundangiye yavuze ati Prince kunuku cyane warusanzwe just umuntu yakundangiye we je aga nikindi kintu Prince yawe je menye ko ibigo byose muri entertainment mbadayibona nari ndakubwiza ukuri rero inakubwiye ibintu wambwiye biciye mu gutwi bisorukiye mu fone ivyo ojewe nabwo bindi oya none sinasayishije bakunze INYISHU media sinavuze ico kintu yambwiye je ntaco navuze nakivuze ni nyamba usanga wansabye amafaranga nkavuga ati jewe biciye mu aha bisorukiye nga sibyo R9 ntiyabari n'ibindi wambwira ewe byakunda gusa uyu mwanya inkunge nubimbwiye nukuri wihangane nayo ntivyokunda fresh bakunzi ba INYISHU media nayo wavyumvise ko naguhakaniye ndibaza ntuzogaruka kungora safi bakunzi ba INYISHU media tweko turaganira na R9 yari yatumye ntare ngo kugira ndondere mukomeze gukurikirana ibiganiro bya INYISHU media comment zanyu turazikeneye mwabonye R9 hari ibintu atambwiye yatashimye ko ducisha ngaha yambwiye mu gutwi mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu turabakunda cyane